Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi, Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia, Mheshimiwa Hassan Sheikh Mahmud, Rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Somalia, Mheshimiwa Daniel Chapo, Rais wa... Reka dushimire abakomeza badukurikirana ku mboneshakure yacu Kiyago Travels TV, tubaha ikaze nshasha, tubaramutsa amahoro y'Imana abane namwe. Tugiye tugaruke mu gihugu ca Tanzania, kandi ubwo duheruka kubona ku munsi w'ejo Bwana Samia Suluhu atogwa kuba umukuru w'igihugu. Rero yari umunsi wo kurahira imbere y'amategeko, imbere y'abantu, ariko nubwo vyabaye vyabonetse ko irahira ryiwe ryabaye irihishijwe, kuko mwarabonye nta munyagihugu n'umwe yahabonetse. Habonetse abakuru, abahawe ejo twavuga invitation kugira baze muri iryo rahira rya Bwana Samia Suluhu. Ariko imbere yuko kurahira biba, mu gitondo ca kare harabonetse imivyimba ndetse imirambo y'abantu bapfiriye inyuma ya tera yabereyemwo umunsi wo kurahira. Mwibuke neza ko umunsi wo kurahira vyabaye ahantu hari ikigo c'abasirikare, twavuga nko mu Burundi twavuga nka kurya bavuga SCAM canke ibindi bigo by'abasirikare, niho vyabereye. Bivuze ko umutekano wari wose hirya no hino, abasniper bose bari bahahagaze impande zose, nta nkomanzi na nkeyi. Ariko ku munsi waho w'ejo mu gitondo ca kare, imbere yuko haba ibirori vyo kurahira, hari imirambo yatowe inyuma ya stade, aho tutaramenya neza igitigiri c'abashoboye kwitaba Imana, ariko n'abantu batari bake b'abagenzi bariko bashaka kudurumbanya umunsi wo kurahira wa Samia Suluhu. Rero bikiba, abantu bavuze ati umukuru w'igihugu Samia Suluhu agiye ku ntwaro atabishaka, ntabwo tumukeneye. Bakomeje bavuga ivyo, rero baca bahita bararaswa inyuma ya stade. Ubwo twabonye amafoto, ariko bari bafungiye ahantu bugaranwe, baryamye mw'ibarabara. Tugaruke rero ku munsi wo kurahira uko vyari vyifashe. Hari ku munsi w'ejo tubabwira cane ko kurahira kwa Samia Suluhu, umukuru w'igihugu c'u Burundi, yari yavyitavye kare nk'uko vyatangajwe na Ntare Rushatsi House TV. Aho rero bikiba, Bwana President Evariste Ndayishimiye wewe yari yashitse kare, kandi niwe wa mbere yashimiwe ndetse ashimirwa na Samia Suluhu kuri X. Yarashimiye Samia Suluhu kuba yatwaye igihugu, yongeye gutwara igihugu ca Tanzania ku nshuro igira kabiri. Abandi bategetsi bari bahashitse, twavuga umukuru w'igihugu ca Zambia yari yahishikiye, umukuru w'igihugu ca Somalia, umukuru w'igihugu ca Mozambique bari bahashitse, n'abandi batandukanye, ndetse n'abadiplomate, ndetse n'abandi baserukiwe n'ibihugu twavuga za Îles Comores n'ahandi henshi cane. Ibirori ku bisanzwe vyitabiriwe n'abakuru gusa, ndetse n'abasirikare. Nta munyagihugu yabashije kuhashika ngo abone uko vyariko birakurikiranwa. Tumenyereye ibirori nk'ivyo n'abanyagihugu baba bahari, abari kuri stade, ariko siko vyagenze. Hashitse abasirikare ndetse n'abakuru, abategetsi. Ubwo twabonye President Evariste Ndayishimiye yaravuze ijambo ashimira Samia Suluhu kuba atwaye ku nshuro yindi igira kabiri, akavuga ati Burundi na Tanzania ni ibihugu vyabaye inshuti kuva kera, ubucuti rero buhagume. Aramushimira cane kuba yongeye gutwara Tanzania, akavuga ati tuzobana kandi nko vyahora, imigenderanire ihagume. Ndetse na perezida wa Zambia nawe nyene yaravuze ijambo rishimishijwe na bose, ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu
twavuga nk'uwo muri Somalia nawe nyene, ariko hariyo abatahabonetse barungitse intumwa, aho twavuga perezida wa Uganda na perezida wa Kenya William Ruto, perezida w'u Rwanda Bwana Paul Kagame, n'abandi ba perezida bo muri EAC hariyo bamwe batagiye baraboneka nka Tshisekedi Tshilombo nawe nyene ntiyahabonetse, yarungitse intumwa. Rero Samia Suluhu wewe nawe mu kuvuga ijambo yavuze ijambo twavuga ko ryarimwo ubwenge bwinshi cyane. Murazi muri Tanzania imyigaragambyo yarahabaye si mike cyane, kandi n'abantu barahasize ubuzima, aho twavuga abantu bashika 700 bakomeza batangazwa bavuga ko bashobora kuba barahasize ubuzima. Rero Bwana Samia Suluhu wewe yavuze ati imyigaragambyo yakabaye muri Tanzania, siyo mico y'abanyatanzania, kandi turabizi neza cyane ko vyabaye nk'igitangaro. Tanzania n'igihugu tuvuga ko abanyagihugu baho batigeze bumva nk'urusase ngo bararashe ati barisha abantu, ariko mu myigaragambyo hoho vyarabaye, abicwa baricwa, lacrymogène arafata abantu batari bake. Aho rero twovuga Samia Suluhu ko yavuze ati ntabwo ari imigenzo y'abanyatanzania myigaragambyo, kandi n'ubundi si abanyatanzania, kuko abantu bakoze ayo mabi ni abantu bo hanze atari abanyatanzania, tuvuga ngo abandi bo mu bindi bihugu. Akavuga ati abanyagihugu bakoze ivyo bintu ntabwo ari abatanzania, kandi ntibakagomberwa gukora ivyo, kuko ibintu bitagenda neza ni ibiyago, habaho ibiyago tukayaga tukaraba uko twobikemura. Ntobona abanyagihugu kugira ngo ngenda barongore kugira ntware kandi igihugu ca Tanzania, ariko kuri no ncuro abantu bakoze amabi ati twashobora kubaharira, kuko abategetsi tugira umutima ukaze wo guhana abantu, ariko turabihoza tukabareka. Imbere yuko avuga vyose manje ashimira perezida Evariste Ndayishimiye ko yitavye ubutumire, arashimira perezida wa Zambia, perezida wa Somalia, yavuye Mogadisho aruhukira Tanzania, arashimira n'izindi ntumwa zahashitse. Rero Bwana Samia Suluhu ingene rero yashimiye, amaze gushimira abantu yaciye avuga ati natowe n'abanyagihugu kandi natowe nkunzwe, ngiye kurangura imigambi ndetse twongere dusubize amahoro mu gihugu c'u Burundi nko yari yatabatanganijwe. Abantu bagize ayo mabi saba Tanzania n'abandi bantu bo hanze, akavuga ati kuko barakoze amakosa cane, ivyo vyari kuyagwa, ntibari kuja mu mabarabara ngo bice abantu canke ngo bahavure batera amabuye baturira ibintu vy'abantu, ko bakoze amakosa akomeye. Aho turazi nk'abastar bagiye baturirwa ibintu vyabo, ba Juma Jux ndetse n'abandi benshi cane bagiye barangirizwa ibintu vyabo. Ndetse amaze gushimira abo bantu yaciye avuga ati tugiye guhindura inteko igihugu kugene tugitwara bigende neza, abanyagihugu basubire mu buzima bwabo bwa misi yose, amashuri yugururwe. Murazi amashuri arugawe, twovuga ama université, amashuri mato mato, ayisumbuye yose nta kintu n'imwe ryariko rirakora. Ivyo birori vyo kurahira vyabereye i Dodoma, niho vyabereye mu kigo c'abasirikare, ubwo hatangujwe ibifofware vy'abasirikare bavuza, aragira ico bita passer trop en revue, kuzunguruka abasirikare bose agenda aramukanya, kandi vyari ibirori bihambaye cane. Abanyagihugu babirabira ku mbuga ngurukana bumenyi na live kuri televiziyo. Tugaruke cane ku vyaranze amatora. Imbere yuko haba hariho abantu bafunzwe, aho twavuga TC Wazalendo umukuru wabo, urongoye iryo shaka uwo mugambwe. Amatora yabaye afunzwe, kandi abanyagihugu bituma barakara cane. Akaba nawe yatowe Samia Suluhu ku majwi 98%, ndetse n'indi migambwe yamanje avunagura abakuru b'imigambwe bamwe arabafungisha, amatora bafunzwe. Abari basigaye bobo nta numwe yari gushobora kumukomanga, ino yasigaye nk'igikomangoma. Reka dukomeze rero tubajaniye inkuru uko iguma ikurikirana muri Tanzania. Mbega abajenzi bo muri Tanzania bariko barakora imyigaragambyo ubwo bahagaritse?
iyo niyo nkuru tugiye tubazanire nyuma y'akanya gatoyi. Reka dushimire mwebwe mwese mwadukurikiranye, mukomeze mukurikirana ibiganiro bica Ikiyago ca Bose TV, mukomeza mupartage ibikorwa vyacu, abone, like, partage, turacabikeneye. Chao chao. Makundi yote ya waangalizi yameshatoa taarifa za awali na tunawashukuru kwa kuwa nasi, na kwa heshima kubwa tumepokea maoni yao. Hata hivyo, kama alivyowahi kusema Rais wa awamu ya 3 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Benjamin William Mkapa mwaka 2000 wakati akiapishwa kuwa rais, na hapa nanukuu kipande tu cha hotuba hiyo kinachosema: